haraciye igihe kinini igitoro aho kitaboneka bikwiye, kandi tuvuga ko byavuye ku bintu byinshi. Ubwa mbere nuko ugiye kuraba ku isi nzima hagiye haraba ibibazo bitari bike bigatuma ivy'igitoro bigorana, ari naco gituma usanga atari n'u Burundi gusa. Ryari nari muri Ethiopia, hari mirongo miremire cyane, nabo nyene ico kibazo kirahari kubera ibi by'intambara ziri hagati ya Amerika na Iran na Israel. Hakaba kandi nuko igitoro tudasanzwe tuciyimburira ngo tubikore uko dushaka. Mugabo yavuze ati ntitwobwira bose ababishoboye bakakizana. Ababishoboye kugira bashobore kukizana, n'ubu wo bishobora yokizana, nta ngorane zihari. Ikibazo kica kihaba bacaka kubwira bati none turaza tukigurishe ku 4,000, atahandi hirya hakurya kigugwa hafi 8,000. Aho rero n'ubu hari abo twaretse barabizana, muraraba nk'amashirahamwe aya ya mpuzamakungu arafise barabo bakorana babazanira ibitoro, si Sopebu wenyine bazanira ibitoro. Rero urwo ruhusha rurahari, bashobora kugenda bakabizanira bene gihugu, ivyo nta ngorane. Nuko twabonye kandi murazi yuko ubuzima buca buza burazimba igihe igitoro coduga, kuko nivyo kugira ibi twita liberalisation vyosaba yuko tuca tukiduza nkuko ahandi bimeze, kikaja nko ku 6,000 canke 7 tugereranije no mu karere canke nuko kigugwa. Rero ivyo vyose nibisaba kubanza kwitondekwa. Rero biriko birigwa, mugabo kandi tubandanya dusaba yuko twogwiza cane turavye ibibazo biri ku isi n'ibijanye n'ibitoro. Tubandanya dusaba yuko abantu bo baza bagura imiduga ikoreshwa n'umuyaga nkuba, canke ahari umuyaga